Bakunzi bahora Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yanje, mwami wanje, nje imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu. Shima igitondo c'umugisha uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero ndasenga nsaba mpemu yera kumbishurira ibikwiriye n'ibibereye inzara abana b'Imana bafise kugira ngo bafashwe. Mpemu yera ndagushimiye kuri kumwe nanje, ndagushimira kuri kumwe n'ubwoko bw'Imana kugira ngo bahishurire iki jambo ry'Imana rigomba kuganiriza imitima yabo. Urakoze, icyubahiro kibi cya Kristo umwami wacu, mu izina ryiwe ryera. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo niwashika mu mugisha wawe, niwashika mu mugisha wawe, niwari umwasi wawe azohinduka umukunzi. Haleluya, haleluya. Uyu rero kugira ngo ubushike mu muntu w'Imana hari ikiguzi, kandi igihe cyawe iyo kigeze, ibintu birikora, ibintu bigenda neza, bigenda neza, n'abansi baragukunda, barakugirira neza. Kadusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice ni ca 33, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Haravuga ngo Yakobo yunamura amaso agize ati abona Esawu aje ari kumwe n'abantu 400, atandukanya abana abaha Leya na Rakeli na za nshoreke zose, atanguza imbere izo nshoreke n'abana bazo, akurikiza ko Leya n'abana biwe, Rakeli na Yosefu abashira inyuma, maze ubwiwe abaja imbere, akubita inkoro hasi incuro 7 kugeza yegereye mukuru we. Esawu ariruka aramusanganira, amugwa munda, amukikuza amaboko, aramugumbira, baca bararira. Amen. Iyi nkuru narayisomye mbona urukundo rw'Imana, mbona ubushobozi bw'Imana. Aba bahungu babiri ngira murazi ko bavukana Aramahasa, mugabo Yakobo atwara kubasamuragwa Esawu. Biramubabaza, afata ingingo yuko ateza kumwica. Nyina byumvise acabibwira satireka rero uyu mwana tumurungike kwa Inarume ahungireyo. Karabana waragenda arahunga. Sishaka kuvuga ibyo guhunga, mugabo nashaka kuvuga ingene mukuru we yaramufitiye ishavu ryinshi, kuko yaranagiye abwira se agavuye guhiga, aramwari ati papa ntumuhezagira, ati ntumuhezagira. Saramubwira ati byose nahejeje, umuhezagiro wose nawuhaye Yakobo. Urumva? Kandi nasanze abantu b'Imana ijambo rikomeye. Ijambo ni ikintu gikomeye, cyo gituma dukwiye no kwirinda kuvuga ijambo ribi cyane, dukwiye kwama tuvuga ibyiza. Yakobo, Isaka yari yasigaranye ubutunzi bwose bwa se Aburahamu, kandi bavuga ko mu batunzi babayeho Aburahamu yari akomeye gose, yarase ubutunzi bwinshi. Ariko arizwa nuko ngo atamugisha ronse, arizwa nuko atamugisha ronse, kandi amasho yose, abakozi, ibintu bihindi wabo byari byuzuye, muga kubera atajambo. Haleluya. Kubera atajambo yamwatuye ko riherekeza bya bindi, arababara. Navuga ati jewe ntegerezwa kumwica. Ati yantwaye kubasamuragwa, none uyu musa ntwaye n'umuhezagiro w'umuvyeyi. Arababara, arahunga. Rero ashitse kwa sebukwa kwa Inarume, murazi yuko yarase abakobwa babiri, abatwabo twumvise Leya na Rakeli. Abo bakobwa yakunda Rakeli, mugabo se nawe yaciye amubwira ngo mukorere imyaka 7, aramukorera, ageze kumumuha acamuha Leya. Murazi ko kera bagenda mu ijoro, bashingira abantu mu ijoro, kandi baba bifutse ntibababona. Asanga afise Leya, arababara ati urambeshe, kandi je nakoreye Rasheli none wampaye Leya. Amubwira ati subira umukorere iri imyaka 7, aramukorera. Rero ngaha mu majambo make
Yakobo uyu inarume ari we sebukwe yagumye amurenganya ku buryo byamuteye n'umwikomo, ubutunzi nawe bwaguma bwiyongera. Kubera iki? Kubera ijambo se yamwatuyeko. Haleluya. Kubera ijambo se yamwatuyeko ubutunzi bwaguma bugira iki? Bwaguma bwiyongera. Niho yigira imigambi yo kuvuga ati jewe uko biri kose aba baramwanje na data bukwe noneho bazosubira kunyaga ubutunzi, kubera murenganije inshuro zingahe? Inshuro zibiri zose. Acaravuga ati jewe kansubira iwacu. Mugabo yari afise ikibazo ingene aseruka imbere ya mwene nyina, yahemukiye. Usomye hepfo yaravuze ati jewe uko biri kose guseruka imbere ya Esawu ni ikibazo gikomeye. Mugabo amenya neza ibanga, amenya uwaja kubari, amenya uwaja kurira, amenya uwaja gusaba faveur. Haleluya. Amenya uwaja gusaba igikundiro kuri mwene wabo. Abwira abagore biwe arabajabutsa, ngo ajabutsa n'imikuku byose arabijabutsa, ngo hama ngo acagira iki? Aca asigara wenyene aja gusenga. Haleluya. Aja gusenga aravuga ati Mana ndagukeneye, sindakurekura uyu munsi, ndashaka kunyereka, ndashaka kumpindurira izina, ndashaka kuntabara, ndashaka ko nseruka imbere ya mwene wacu amfitiye urukundo atagwa nkakimfitiye. Haleluya. Mbe wewe uyu munsi uja kubwira ndifise ikibazo abantu b'Imana dufise uyu munsi, ntitumenye abo tuja kubwira ikibazo, ntitumenye abashobora kuduhindurira ibyo tubona nk'imisozi imbere yacu, ntitumenya ubidutura. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yaravuze ngo abantu bose barushe, abantu bose baremerewe baje kuri we baruhura. Haleluya. Baje kuri we bagirire neza. Yakobo amenya neza ahaje. Aravuga ati ahaye ni hahandi urugamba n'urwanje. Urugamba si uko kuja kubwira pastori, urugamba si uja kubwira abavugishwa, urugamba si uja kubwira abagenzi. N'umugore sindamubarira. Aha ni jewe jenyene. Haleluya. Gira umwanya wawe kurondera Imana, gira umwanya wawe gusenga, gira umwanya wawe kubaza Imana ibikubakiye. Fata umwanya, abantu musigaye dufise ubunebwe, ngo ijoro ryose ararasenga. Ngo marayika w'Imana ngo baranigana. Marayika w'Imana mu isezerano rya kera yavuga Kristo. Arambwira ati ndekurabura keje simboneka ku murango. Ubundi aravuga ati sindakurekura utampinduriye izina. Ati sindakurekura. Ati none witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Marayika aravuga ati uvuze byo, kuvuza ukuri. Imana abantu b'Imana ni kuyibwira ukuri, ni kuyibwira ikintu mu izina. Icyakunaniye ukibwire, kikubakiye kibwira Imana, ukivuge mu izina. Imana yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bibikira utwabo. Yakobo yaharageze igihe avuga ati kubika ntibigikunda, kuko ndagiye imbere ya Esawu. Imana itahabaye ibintu biragenda nabi. Wama Imana ngo umareka aramubara ngo acamufata ku mutsi w'itako ngo aranarivuna. Hanyuma ngo aramubwira ati ntuciswe Yakobo ukundi. Haleluya. Yakobo yitwa umusuma. Ati ntucishwe Yakobo ukundi, ati wiswe Israeli. Haleluya. Ati kuko wagwanye n'Imana n'abantu urabanesha. Urumva, ukaba ushaka kunesha, ukaba ushaka gukundwa, tebana n'Imana. Gira umwanya wawe n'Imana. Haleluya. Gira ushaka kuduzwa, niba ushaka ikintu icyo ari cyo cyose, tebana n'Imana, kuko niyo ishobora kuguhindurira. Rero ngo yaranarungitse amakado imbere bwasi ngomba kuvuga arungikira Esawu, ariko ngo abonye ibyo bintu bije aravuga ati ibyo bintu ni byande bivuye he? Ngo acyagurukana n'abantu amajana ngahe. Twasomye ko ngo yahagaranye n'abantu amajana 4. Ubwo abantu iyo bubura ngo yabanje gushira abana b'incoreke n'incoreke imbere. Acakurikiza Leya atakundwa cyane. Yashera mushire nyuma ati bere byose nibana twica bazoronka umwanya wo guhunga. Ariko ntiyamenye ko yahindura ibizina. Iyi Imana yakugendeye n'umwase wawe aragukunda, n'umwase wakugirira imbabazi. Haleluya. Haleluya. Ngo acaraza ngo akimubona
we ngo yikubita inkoro hasi aramwunamira, aho kumwunamira yamuhaguruka ijya amusumira aramukumbira. Haleluya. Uwo amufitiye inkumbu nyinshi, amufitiye igishika cyinshi, uhama baraturikisha bararira. Ayo marira nta wundi yatanga y'umunezero ni Imana. Haleluya, haleluya. Amarira y'umunezero nta yundi yatanga, igikundiro kuba kwanka nta wundi agitanga ni Imana yonyine. Haleluya. Rero hakaba hari ibyakugoye, hakaba hari ibyakunaniye, reka kujya kubibwira abantu, bibwira Imana. Haleluya. Bibwira Imana, kuko Imana nta kinanira, Imana nta ukomeye imbere yayo, Imana ishoboye imitima y'abantu bose. Haleluya, haleluya. Tono guhanura ni kimwe, wewe ibikugoye, ibikunaniye, abakunanije, ibintu byose kubibona, genda bibwira Imana. Haleluya. Imana yiteguye kugira iki? Yiteguye kukugirira neza. Imigambi ya Esau yaracihinduka. Ngo n'amakado yari yamuhaye mubwira ati bijya bintu byose nabonye n'ibyane. Aramubwira ati umviriza ajye n'amakado naguhaye uwundi aramubwira ati nukuri ntavyo nkeneye, mfise byinshi binkwiriye. Aramubwira ati oyaye ngirira neza unyemerere unyakirire ishikanwa ryanje. Hanyuma kubera ko arensiste aravyemera. Rero abantu b'Imana nitwatebana nayo ntacyo tuzoyiburana. Numwizigirwa, iradukunda, idufitiye imigambi myiza. Imana yo mwijuru rero ibampezagirira. Mana datarubira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira kuko uri Imana nziza, uri Imana idukebura buri munsi. Mana yanje mwe Mana, ndasengera umuntu wese yari yihebye, yari yihebuye, ariko aratotezwa, ahindukirire wewe ko nta kintu na kimwe kinanirana imbere yawe, byose birashoboka. Mana ndagushimiye kandi ndakuniraje, icubahiro n'amashimwe agarukire wewe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.